itandukaniro riri hagati y'ibikarango vyanje na birya abandi bamenyereye nuko birya abandi bamenyereye haba harimo isukari, haba harimo amata, haba harimo umunyu, haba harimo n'ayandi ma ingredients twe tutazi. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Amahoro bakunzi wa televiziyo Tanganyika, kaze mu kiganiro Nyereka. Ni kiganiro mukurikirana kuri televiziyo Tanganyika. Uyu munsi kwa mwagishikirijwe na Rosine. Twashoboye kugendera umwe mu badandaza bikorera utwabo mu gisagara ca Bujumbura, bageze ku rugero rushimishije mu bidandazwa vyabo. Amahoro. Amahoro. Turi kuri televiziyo Tanganyika, urashobora kuramutsa abakunzi ba televiziyo Tanganyika n'abakiriya babo. Amahoro cyane bakunzi ba televiziyo Tanganyika. Akazina ni Nadia Uwizeyimana. Abandi umudandaza w'ikiyobe c'amavuta abenshi bamenyereye kuri beurre d'arachide canke peanut butter. Ari abantu batazi ayo mazina yavyo, nta rindi zina benshi baba bamenyereye kugira ngo bahe umuco. Abenshi bamenyereye ngo igikarango, ariko kuvyukuri ntabwo nkora igikarango. None ndeka dukoreshe izina igikarango kugira ngo benshi bumve ico gikarango, difference iri hagati y'abiye bikarango bamenyere n'ibi bikarango vya udandaza. Sawa. None Nadia, ibi bikarango vyawe cankwe aya mavuta yo mu biyobe watanguye kubikora ryari? Amavuta yo mu biyobe natanguye kuyakora haraheze imyaka 2. Ariko nyene nabikora mu buryo budashimishije, nabikora kugira ninezereze. Kuvyukuri sinabikora ndabishizemo inguvu nyinshi. No kuvuga ko abakiriya nari mfise bari babandi bo muri quartier, abagenzi banje, abagenzi ba famille, abo gusa. Wavuze ko ibi atari bikarango nka biye bindi tumenyereye. Niriye tandukaniro riri hagati y'ibikarango vyawe na biye bikarango abandi bantu bamenyereye. Itandukaniro riri hagati y'ibikarango vyanje na birya abandi bamenyereye nuko birya abandi bamenyereye haba harimo isukari, haba harimo amata, haba harimo umunyu, haba harimo n'ayandi ma ingredients twe tutazi. Kubera vyinshi ntibikorerwa mu Burundi, bikorerwa mu bazungu. Rero niryo tandukaniro. Mu gihe ibi vyanje ari ikiyobe 100%, nta munyu, nta sukari, nta mavuta, nta mata vyongewemo. Ni kiyobe tumenyereye kirya nyene kirimwa mu Burundi. Ego. None ibi biyobe vyawe nakahe kabijya kabirimwo ku buryo umuntu yoba ari motive yo kuza kugura ico kiyobe cawe? Akabijya kabirimwo nuko ari ibintu biri naturel, ni ibintu atacyongewemo, kuko hari igihe usanga ibintu vyongewe mu bintu abantu bakora ari byo biteza ikibazo. Ariko ni kiyobe ni nk'ikiyobe kijya uca mu isoko ukagura ugahekenya bikaranze. Ni kiyobe niyo mpamvu arakabijya kuko ari kiyobe 100%. Benshi turamenyereye tujya ibintu bivuye hanze, ibikarango bivuye hanze kandi bikaturyohera. None nta muntu yoba amaze kuza gukora ibi bikarango yikorera amaze kuza kubwira ati ibi bikarango vyawe n'ukuri birabishe canke ibikarango vyawe nabiriye bintera ingwara? Numwe. Abenshi baraza bakanshimira, ahubwo bambwira ati nukuri turaguteye intege ukomereze ngaho, kubona wariyumviriye gukora ikintu nk'iki. Twari tubimenyereye ari biva mu bazungu. Wavuze ku bikarango bijya bisanzwe tumenyereye, bijya ko tunivyo gufungura gutyo bisanzwe. None ibi navyo ubifungura gute? Kuko kijya tukiguze direct tukitabura tukakijya. Ibi bikarango vyawe navyo ubifungura gute? Bitekwa gubikorerwa gute? Ibi urashobora kubifungura nko ku mukate. Urashobora kubifungura watetse mu buyi, kujya uteka ubuyi ugashiramo amata. Urashobora kandi kubifungura mu mfungurwa zose dutekana ikiyobe. Ndavuga nk'imboga, irengarenga, umusoma, amashu, isamaki, indagara, intore, igitoke, ibiraya. Bijya vyose twama tugenda mu isoko tukagura ibiyobe vyifu tugashiramo. Vyose urashobora gushiramo kino kiyobe canje
kuko atakindi kintu congewemo ntiworeka gushiramo mu mfungurwa kubera harimo isukari nta sukari irimo. Ni ukuvuga ko kiba cyabaye buhinduke gusa uko kigaragara, umenga harimo ibintu, umenga harimo amavuta, ariko ku vy'ukuri urashobora kubikoresha no. None Nadia, ibiyobe byawe bigurwa gute? Ibiyobe vyanje ntabwo bizimvye n'ukuri. Igikopo kinini ndakigurisha 21,000. Igikopo gitoyi 11,000. Ariko kubarangura baba batora vyinshi nabo bagenda kudandaza ndafise ibeyi yo kurangura. Hariho abantu batoya bari hasi badashobora gushika ubwo buryo bwose. Nta kintu wowe uriko urabategurira ku buryo nabo bazoshikiye. Murakoze. Ku vy'ukuri abantu bato ndabiyumvira kubera ko kugura igikopo c'21,000 si ibintu vyoroshe, ariko nabone ndiko ndabiyumvira ndifuza gushikaho Nadia Peanut Butter izobitekeye nka kurya sauce tomate zitekeye. Urabona ko sauce tomate tuyigura tukayikoresha rimwe tugaca duta. Ndifuza kuzoshikaho nkora peanut butter nka sauce tomate, ku buryo umwe wese n'ufise amahera make ashobora kurara afunguye peanut butter. Urumva natwe tuzoca dushikira. Ego cyane. Azodushikira ako duteka uyu munsi nyene twongera tugaruka gucyo. Ego turashaka kumenya ubunye urudandazwa ukorera ahantu hamwe cankwe hari ahandi hantu hatandukanye ukorera. Nkorera ngaha nyene, aha niho nkorera mu bisanzwe, ariko ndakorera no ku buhinga bwa none. Urabizi yuko urudandazwa rw'ubu ari ukumenyekanisha. Yego. Ndafise konte ya Facebook yitwa Nadia Peanut Butter. Ndafise konte ya Instagram yitwa Nadia Peanut Butter, na stati yanje misi yose biriko Nadia Peanut Butter. None Nadia, ibi biyobe byawe hariho imyaka umuntu ageramo nasure kubijya cyangwa ari imyaka cyangwa amezi umwana aba afise nashure kubijya? Oya, ikiyobe umuntu wese aragikeneye, yaba umwana, yaba ukuze, yaba umutama, yaba urwaye cyangwa ukomeye. Nta ngwara nimwe bashaka kubuza gufungura ikiyobe. Bisobanura ko n'utubebe dushobora umwana ageze gufungura ko wokimugabo. Umwana ageze gufungura urashobora kumutekera mu buyi, urashobora kumutekera mu irengarenga, urashobora kumuha akarya uko nyene, vyose biguma ari sawa. Nadia, hariho abakunzi bariko baragukurikirana ngaha kuri televiziyo Tanganyika, kandi hariho n'abakiriya bawe n'abandi bakiriya bagiye kuza kwiyongera ku byinshi. Wobabwira adresse yawe neza yaho ukorera, ukabaha na nimero yawe ya telefone, kwamsa nimba hari akandi kantu bashobora kugutuma bakagutuma. Ku bakiriya bariko barankurikirana n'abandi bashasha muzoza, ni karibu. Nkorera mu Bwiza, ibarabara rya 2 inimero 5. Haroroshe, amabarabara yo mu Bwiza araboneka. Ni karibu. Bakiriya mwavyumvise rero, kaze kugura ikiyobe. Nadia, iki kiyobe cyawe umuntu azoza aragisanga ngaha nyene cankwe uragira na livraison? Iki kiyobe canje urashaka kugisanga ngaha cankwe tukavugana uko ushobora kubiguha, nta kibazo. Je niko ndaraba ngaha nyene nabonye ifoto yawe nayiragurisha muri ivyo biyobe nyene. Oya, iyo foto urabona ko hariko ibiyobe ntabwo igurishwa, ariko ni foto nahawe n'umukiriya yanshoreye ibiyobe, aragenda arabiteka arishima, arambarira yuko azoguma ashorera. Hama kubera bwari ubwa mbere abibonye, ayibonye wanje kubera mu Burundi ntibimenyerewe. Abarundi dufungura ibiyobe vy'ifu benshi rero iyo babibonye baca bibaza ko ari ivyo mu mukate gusa, biherera mu mukate. Ariko rero yaranshimiye aca arampika ifoto. Iyo foto ndayishira kuri station ndiko ndarondera abakiriya, yarayitoye kuri stati arayinkorera nk'ikado nyene, arayinzanira ayinsanza ngaha ku kazi. Rero ca ndayishira impande y'ibiyobe kuko ni souvenir ikomeye cyane gose irakomeye. None nizihe nambamyi uhora uhura nazo muri urudandazwa rwa misi yose?
intambamyi nahuye nazo nkitangura ni vya bindi navuze, abarundi ku by'ukuri ibi bintu ntavyo bamenyereye, biracari bishasha ku barundi nkuko nabibabwiye ko babimenyereye mu ma supermarket babishira ku mukate bigahereraho, ariko ku by'ukuri jewe intumbero yanje nyamukuru yatumye nkora kino kiyobe nuko abarundi twese hogera igihe ata muntu agiteka ibiyobe vy'ifu. Hahandi wiyumviriye guteka irengarenga uca wiyumvira Nadia Peanut Butter, hahandi wiyumviriye guteka igitoke wiyumvira Nadia Peanut Butter, hahandi wiyumviriye guteka ubuyi wiyumvira ikiyobe canje. Ndumva shaka gushika ku ntambwe yaho abarundi bazoba basigaye bafungura byo kudahashira kiyobe c'amavuta imisi yose. Murakoze cyane gose Nadia, reka tubashimire. Murakoze cyane. Reka namwe mushimire televiziyo Tanganyika yabagendeye uyu munsi, mwongera mushimira n'abakunzi banyu kandi abagita abakiriya ngiye kuronka n'abakiriya basanzwe babateza imbere, kuko iyo ushimiye umuntu araryoherwa hari hose yiyumvise ko wamushimiye. Ndashimiye televiziyo Tanganyika yanyiyumviriye ikaza kungendera. Ndagushimiye nawe umenyesha makuru wa televiziyo Tanganyika. Hama ndashimiye n'abakiriya ba Peanut Butter, ndashimiye n'abandi bariko baranyumviriza bazondondera bakaza kunteza imbere. Ni karibu. Ariko ni wabaye akanimero ka telefone? Nimero yanje ni 69 716 860. Ndayikoresha kuri apeli isanzwe, nkongera nkayikoresha no kuri WhatsApp. Iyo niyo nimero ya Nadia. Ahantu hose muzosanga igikarango canditse ko Nadia Peanut what? Nadia Peanut Butter, iyo uzocumenya ko ari ca gikarango ca wamu tumire wo kuri televiziyo Tanganyika. Reka dufate akanya ko gushimira abakunzi ba televiziyo Tanganyika badahengeshanya kudukurikirana uko bukeye nuko bwije, bahora baraba ibiganiro vyacu. Murakoze bakunzi ba televiziyo Tanganyika, tutibagiye ku bufashanyi bwa US Media Technology. Murakoze cyane, reka mugiraho muba mwubahwe. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.